Tekano umunezero ntangerevye gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Umwanya w'ayandi makuru twabatunganirije amakuru adasanzwe nk'uko bibonye kuri titre y'aya makuru. Mugiye gukurikiraho vyinshi rero ku mabanga menshi yagiye aranyegezwa mu butegetsi bwa Pierre Nkurunziza hamwe n'ibirabana n'amatungo y'abarundi yoba yaribwe akajanwa mu bihugu vyo hanze mu makungu. Nuze gucikwa rero ni inkuru twabateguriye. Reka dutangure aya makuru tubaramutsa kandi tubakaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, muri mu gisagara ca Gitega, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye irya nino mu ntara, bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika n'abari ku migabane ya kure mu Aziya, Amerika, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turazi ko mudukurikira, turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru adasanzwe twabateguriye, aho tugiye rero kugaruka ku matohoza akomeye cane. Banki nkuru y'igihugu rero ikaba yaruguriye amatoza ku mamiliyoni y'amadolari yanyurujwe mu gihe co muhisi Petero Nkurunziza. Bavukanye rero mu muhisi Petero Nkurunziza bari gukorwa ko amatohoza n'abajejwe gukora iperereza ku butunzi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kikaba gitangaza ko hari amamiliyoni y'amadolari menshi hamwe n'inzahabu vyoba vyararungitswe mu makungu mu biringuko ari bitatu Perezida Nkurunziza yarongoye Burundi, ndetse bikaba vyararanzwe no gufatira ibihano bikomeye cane igihugu c'u Burundi, ndetse n'amafaranga y'amarundi agatakaza agaciro gakomeye cane. Muraza rero gukurikira aho ayo mahera yoba yararungitswe, uko inzahabu zoba zaravanwe muri banki nkuru y'igihugu BRB zikarungikwa hanze ndetse zikadandazwa. Amahera menshi rero akaba yaragiye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ayo matohoza rero nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence yoba ariko arakorwa ni banki nkuru y'igihugu hamwe na OBR. Mukaza rero gukurikira ibiyarimwo n'amakuru menshi kuri yo ni mu kanya gatoyi mu buryo bw'idonido. Turaza kagura kandi ku busuma n'ubunyenyezi bubera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Hari abariko barahembwa imishahara 2 canke irenga, navyo turaza kubirabaho. Turaza kubagera kandi mu gisata c'ubutungane hamwe n'umutekano, aho abanyororo bafunge mu ibohero rikuru bariko baratabarizwa aho Igitega. Ese boba bariko baratabaza kubera ikihe kibazo? Navyo tukaza kubigarukako ku buryo burambuye, ntuze gucikwa. N'amakuru rero adasanzwe mwateguriwe n'imbonesha kure ya Hejuru TV, ari nako rero mugiye kuyakurikira, ntuze gucikwa n'amabanga akomeye cane. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubandanya kubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Banki nkuru y'igihugu BRB n'urwego rw'igihugu rujejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR bari kugerageza kugaruza amamiliyoni y'amadolari yoba yaravuye ku makonti y'amashirahamwe ya leta karungikwa hanze hagati ya 2015 hamwe na 2020. Izo transferi z'amahera menshi zikaba zerekana ko aya mamiliyoni sinzi y'amadolari yoba yararungitswe mu bihugu vya Maghreb, ubwo ni muri Afrika y'uburaruko hamwe n'uburengero mu bihugu vya Algeria, Libya, Mauritania, Maroc hamwe na Tunisia. Ndetse ayandi mahera hamwe n'inzahabu birungikwa mu ihembe rya Afrika. Mu ihembe rya Afrika hakaba harimo ibihugu nka Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudani hamwe n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ivyo byose rero vyo kwiba amahera bajajana muri ivyo bihugu nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence, bikaba byarakozwe no kuva muri 2005 gushika muri 2020. Uko bitangazwa n'amasoko yo muri OBR, miliyoni 48 z'amadolari zikaba rero zaragarujwe mu kwezi kwa gatanu umwaka turimo 2024. Amatoza ya BRB na OBR akaba yerekana atumbereye kurondera aho inzahabu zagiye. Izo zahabu rero zikaba zahora mu bisanduku vyazo mu banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, na cane cane mu kiringo ca gatatu kuva muri 2015 gushika muri 2020. Kuhirabana na transferi zakozwe z'amadolari, ikinyamakuru Africa Intelligence gitangaza ko imyaka 3 imbere y'urupfu rwiwe muri 2020 izina rya Petero Nkurunziza ryavuzwe mu matohoza akomeye
azwi nka Panama Papers akorwa na Africa Investigative Publishing Collective bafatikanije na Africa Uncensored hamwe na Zamu Magazine. Abo bose rero bakaba baratunze agatoke amadolari yasabwe nubwo yari makeya cyane, bakayafata akabikwa ngo azorangura igitoro mw'ishirahamwe Interpetrol, kandi Nkurunziza yari afisemwo imitahe nk'uko amatohoza avyerekana. Ico kinyamakuru rero Africa Intelligence kikaba congera ko uretse kuba BRB na OBR bari kureba kuri Pierre Nkurunziza, bariko barakora yandi matoza kuri Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji w'intware hagati ku butegetsi bwa Nkurunziza kuva umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye ashikira ubutegetsi muri 2020. Abo rero bariko barakora amatoza bakaba bagendera ku makuru yuko muri ico gihe amahera yagiye arogekwa muri bya bihugu twadondaguye. Alain Guillaume Bunyoni rero yoba abifisemwo uruhara rukomeye, nkuko rero byanavuzwe no mu rubanza rwiye ko afise amatungo adasiguritse. Ibura ry'amahera mvamakungu mu Burundi, ico kinyamakuru Africa Intelligence kibivuga ko bandika bagira bati dukurikije ibyo dutangarizwa n'amasoko yegereye dosiye, ayo mahera yagiye yibwa akarongekwa mu bihugu vya Maghreb n'ibyo mw'ihembe rya Afrika yoba byaragizwemwo uruhara n'uwahoze arongoye banki nkuru y'igihugu Jean Ciza. Uwo rero Jean Ciza akaba yarahoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB, akaba rero yarakuwe ku burongozi bwa BRB kubera ko ifaranga ry'u Burundi ryakorotse mu gaciro. Yakuwe rero muri 2020 asubirizwa Dieudonné Murengerantwari. Muri 2023 muribuka ko Murengerantwari nawe yasubirijwe na Roma Bigendako. Ico kinyamakuru Africa Intelligence kikaba carondereye ngo abajejwe gutanga amakuru muri BRB na OBR kugira batohoze neza, ariko kibura uwubishura. Ariko kandi kikavuga ko imyaka 15 Petero Nkurunziza yarongoye Burundi yaranzwe n'ibura ry'amafaranga. Igihugu rero cafatiye ibihano bikomeye ku rwego mpuzamakungu mu kiringo ciwe ca nyuma, canabayemwo n'ibintu bibi vyinshi nk'imyiyerekano yaguyemwo abantu benshi mu gihe yari ashaka ikiringo ca gatatu. Umusubiri yari we Varisito Ndayishimiye ariko ngagerageza gusubiza ku murongo igihugu, ariko n'ubundi igihugu kiracahanganye ibibazo byinshi harimo ibura ry'amafaranga mvamakungu n'ibura ry'igitoro ryaje ryonyera ibintu. Iyi nkuru rero ikaba yatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, ndetse tukazobandanya kuyikurikirana kugira ngo mumenyeho byinshi bigiye bitandukanye bizogenda bitangazwa kuri iyo dosiye n'ayo matoza ariko arakorwa n'abahinga bakomeye cyane. Ni pereza rero amwe BRB na OBR bariko bafatikanya kugira ngo barondere ukuri ku makuru y'amamiliyoni y'amadolari yoba yaranyurujwe mu gihe c'umuhisi Petero Nkurunziza akarongekwa hanze y'u Burundi mu bihugu twababwiye byo muri Maghreb hamwe n'ihembe rya Afrika nk'uko twabigarutseho ku buryo bw'idonido. Tukiri kandi ku makuru harabana n'ubutunzi, ubusuma canke ubunyenyezi bubera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi n'akamaramaza. Ese ni bande bahembwa imishahara 2 canke irenga? Nkuko rero inkuru zigiye zitandukanye zibigaragaza, hari amatohoza rero yakozwe ku mazina y'abakozi ba leta bahembwa imishahara myinshi. Kenshi rero hakaba hagaragara abategetsi bahindurirwa ubushikiranganji bakoreramwo, ariko rero bagabaca baguma bahemberwa mu bushikiranganji 2 canke burenga. Umunsi rero Katuba yagiye ku munyamabanga ntayegayizwa na secretary permanent wa komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Kuva rero muri 2019 ahembwa imishahara 2. Uwo mutegetsi yitwa Nduwimana Desire, matrikire yiwe ni 1479 Ibi rero vyashizwe ahabona na King Umurundi. Uwo mutegetsi rero yahoze ari umuyobozi wa Lycée Communale Gatukuza. Muri 2019 niho yagenwa mu banga amashasha yo kuba umuhanuzi ajejwe ivy'iterambere muri komine ya Bukeye iyo ntara ya Muramvya. Mu nyuma rero yahavuye aba umuhanuzi ntayegayizwa muri iyo komine nyene gushika uno munsi. Mu matohoza rero yakozwe kuva gihabwa ayo mabanga muri 2019, Nduwimana Desire yagumye ahembwa imishahara 2. No kuvuga rero umushahara wo mu bushikiranganji bw'indero yahoze atwarirwamwo gushirako n'umushahara wo mu bushikiranganji bw'intware hagati mu gihugu atwarirwamwo no munsi. Ivyo bigaragarira rero ku rupapuro bahemberwako ndetse baronswe mw'ibanga. Abo rero ni mu banyuruza amafaranga
ashika miliyaridi zitatu umushikiranganji w'abakozi n'akazi aherutse gushikiriza ko yanyurujwe muri ubwo buryo naho abayanyuruje batigera bafatwa canke ngo bayasubize mu kigega ca leta. None ni bande bafasha Nduwimana Desire amanyanga yo kubandanya ahembwa imishahara ibiri? Niko King Umurundi yabajije, ariko ahita atanga n'inyishu. Ngayo manyanga yose rero ayafashwa n'umukenyezi wiwe bubakanye asanzwe arongoye ibiro vy'indero vya komine Bukeye. Nuko rero byanashikirijwe n'uwo King Umurundi yatangaje inkuru Nduwimana Desire yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Gatukuza. Iryo shuri rero rikaba ritwarirwa muri DCE Bukeye irongowe n'umupfasoni Ngerageze nawe akaba ari n'umugabo wiwe. Matoza rero amaze iminsi akora yemeza ko uwo mugore wiwe akoranye na bamwe mu bakorera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bagomye bemeza ko Ndikumana Desire akiri umuyobozi wa lycée communale Gatukuza mu gihe rero amaze imyaka 5 yose ari mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu. Nawuzi ko uwo mutegetsi rero azosubiza ayo mafaranga yose y'imyaka 5, ariko uko biri kose ngo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwari bukwiye gutegeka abo bantu kuriha ayo mafaranga bahembwe kabiri bakongera rero bakabihanirwa. Ku yandi makuru rero tukazobandanya no kubashikiriza ibiva mu matohoza akomeye yakozwe ku manyanga menshi akorerwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yatumye hanyuruzwa amafaranga menshi cane. Ngo Umurundi rero akaba yarabigarutse ko ku rubuga rwe rwa Twitter, natwe tukaba dushimye kubibagezako. Mu yandi makuru nk'uko twabibabwiye ko tuza kubibagezako, abanyororo bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega bariko baratabarizwa bamaze iminsi 3 bataronka ibifungurwa. Ubwo bishikirizwa n'abatabariza abo banyororo bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko hari muri bo hariya bari kwicwa na kigoyi kuko iminsi yakwiye 5 bataronka ibifungurwa. Bamwe mu bakozi bakorera rero batabariza abanyororo bagira bati nimutabariza abanyororo bageze habi iminsi ku 5 atabifungurwa bahabwa, byaba ibiharage canke ubufu vyose vyaraheze. Byaduteye ubwoba kuko n'abarongoye ibohero nta muco batanga, bavuga ngo biri mu kuza. Abo bakozi rero bakorera mu iryo bohero bakaba basaba inzego zibijejwe harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gufasha kugira abo banyororo ntibicwe na kigoye. Byo biruko mu gihe rero no mu yandi mabohero hamaze iminsi yibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi n'ahandi, aho gushika n'ubu hibonekeza n'ikibazo kidasanzwe c'ikena ry'amazi meza. Tuje no mu makuru y'inkino ku rukino rwa basketball, ikibazo c'umwambaro wanditse ko Visit Rwanda coba caratorewe inyishu. Ubu mugwi wa basketball woronka amahirwe yo kuja muri rindi higanwa ku rwego rwa Afurika, ugasabwa yuko wambara umwambaro ariko Visit Rwanda vyogenda gute? Ni ikibazo c'umumenyesha makuru muri ca kiganiro c'abashikiranganji giherutse kubera i Makamba. Remy Barampama n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe harimwo inkino yashikirije agira ati kuva Dinamo ivuye mu higanwa rya BAR harakozwe ibitari bike n'ubu bikibandanya. Inzego zibijejwe zirabandanya ibiganiro harimwo no gusaba ko amategeko azogenga iyo higanwa atomorwa neza kandi akamenyekana hakiri kare. Umugwi uzoba waronse amahirwe yo gushika muri urwo rwego uzomenyeshwa amategeko hakiri kare. Arabandanya ati bikozwe gutyo niho tuzomenya inzandiko zizoba ziri ku myambaro bazokwambara. Shiramwe Fababu n'umugwi uzoba waronse amahirwe yo kwitabira iryo higanwa bazoronka ico bashobora gushikiriza hisunzwe ico babonye neza kizoba canditswe kuri umwambaro ndetse n'amategeko azobagenga iryo higanwa. Kandi Barampama yasiguye nuko abatanga uburyo mwihiganwa rya basketball ku rwego rwa Afurika si Visit Rwanda gusa, hariho n'iyindi migo myinshi isanga utanga uburyo. Kigeretse rero ngo nuko Visit Rwanda aho yatanze uburyo hose ngo ntibaciye bambara imyambaro yabo. Ngo twofata nk'akarero ngo mu Bufaransa ku mugwi Paris Saint-Germain imyambaro bambaye ntiyanditse ko Visit Rwanda. Ngo yasoze rero amenyesha ko ibiganiro bikibandanya kugira haboneke umuti urama ngo utuma abarundi babandanya neza ihiganwa atanzitezi zohava ziboneka. Mbere ngo dufise icizere ko hazogera ico gihe dufise umuco ukwiye kuri ico kibazo, twizeye neza ko vyose bizogenda neza. Niko rero yoba yarabitangaje. Ariko rero
inkuru rero yavuzwe ko n'abantu benshi bagiye bakomeye ndetse mu Burundi no muri Afurika nzima bose rero bakaba baragiye babivuga ko igihe rero Dinamo yafatirwa ibihano bivanye n'uko yanze kwambara umwambaro w'inkino muri Afurika y'Epfo wanditse ko ijambo Visit Rwanda. Yandi makuru rero ari nayo tugiye guhereza ko intumbero y'ikarata karangamuntu nasubirwamwo wose amatora yimirije. Ikarata karangamuntu nshasha ikozwe mu buhinga bwa none identité biometrique ibikorwa rero byo kwitunganya bigeze kure. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yavuze ko ikarata izoba yitwa ID for Development, sigura ikarata izofasha mu iterambere rya nyeneyo n'iterambere ry'igihugu. Ikarata rero ikazoba ikozwe mu buhinga atawe ushobora kuyigana cyangwa ayisubiremwo. Teretse akaba yagize ati yasibwe ko iyi karita izoba ije gukosora amakosa menshi yakorwa mu Burundi. Umuntu rero yagira ubugeni aha i Bujumbura bukeye yaca yigira mu Kayanza akagira ubundi, cyangwa umuntu agakora amakosa mu ntara iyi agaca aja mu yindi ntara akiyita rindi zina bakamuha karangamuntu yindi. Iyi karangamuntu rero ngo dufise ntiwashobora no kuyijabukana aho hakurya ikabanga muri Tanzania. Ikarata rero izoba ije gukemura ivyo bibazo byose. Kubibaza rero ko ikarita ntiganwe izoba ije gufasha mu matora yimirije, umushikiranganji bamirira kure. Iyi karata rero ngo ntije gufata mu matora twimirije, ngo intumbero nyamukuru yayo ni iterambere ry'igihugu sata byose mu kwitegurira ya mbono ya 2040. Ivyerekeye amatora ngo ni akantu gatoya cane ugereranije n'ivyo dushaka gushikaho mu ikoreshwa ry'iyo karata nshasha. Abashikirije rero mu ruganda rwo kwemeza icigwa cerekana ibizoba bigize iyo karangamuntu nshasha. Bandanya rero sigura ko iyi karata izofasha gutunganya neza ibiharuro vyo muri etat civile, kubera ngo ibitabo vyasaza canke bigasha ugasanga ibiharuro vyankenerwa biratakaye. Tubakengurukiye cyane ko mukurikije amakuru twari twabateguriye, ntimuze gucikwa n'andi yose muzokurikira kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire. Uyu yari umunsi wa kabiri ku itariki ya 2 Mukakaro 2024.